kugira sibyo aho yawusigaye twankana kuri basi ingo umara iminota 2 yonyene cutaha bakubona iminota 2 yonyene iminota 2 gusa yonyene basaba sawa kibanza sibyo kari narengiye imbere merci Oui. neza Kari. umeze neza urakomeye Yego dashiye. thank you umeze gute nawe Ni sawa shayi bero byanduhije. akururi Biranani? none mukwiga ufise na telefone Ai nyinganye ne. wewe usigaye ugira ibindi bintu sinzi oya telefone banza kuyibika hamukiga kawe niho byama byakunaniye kazara asine kuja amakusa ntacu uno mugenzi wanje yitwa Bedis amunani petit sœur wanje yitwa Stacy Stacy sawa Yego. kandi kuraje ndabona ubiherereye nk'ibiharuro Yego merci beaucoup. Hama ndakunda kubabona muri kumwe mibarabara cyane. none nawe waruzi hashana mugenzi wanje Okay. Awoy. Stacy ndabona ubiherereye nk'ibiharuro Sha, nukugerageza nyene biragoye. kandi kuraje Hama ndakunda kubabona muri kumwe mibarabara cyane. none nawe waruzi hashana mugenzi wanje Okay. Awoy. amawe twakwishije uduwe ufatike none amazi yonyine Amazi? amazi Stacy Oui. uriko wiga ibiharuro bimeze gute Namayine kwasho. ine kwasyo kandi usanga ngaho byakunaniye nzi ndaga oh merci résoudre les inéquations d'AR. Wow. Résoudre les équations les inéquations d'AR. None aka kantu wakoze ubona ariko Stacy rega hawe yihenze x mbabarire x carré inférieur à plus 1 ngaho nyine intuze plus ino igiye muri deuxième membre ica igira sinye muri ikiba x carré moins qui est inférieur à 0 kabana rero Stacy ni x plus 1 hauteur de x moins inférieur à 0. Oui merci murakoze Benda kubaza. Eliane. Uyu mugenzi wo kweka ari mu biwaye. Je nabasavye umuntu aza kunyigisha ngaha. Mwabonye ko ndi kirofa rero ku buryo ntashaka kwikoresha bino biharuko. Stacy kugusigurira ni ngorane Sinkeneye. agasi ntwari bisakoresha amashaho tubabarire turawaca oya ntacyo Eliana nari nzi ko ndiko ndagerageza kumufasha mugabo sinzi ko yavyarishobora kuvyakira muri zirya nzira zose sha biragoye kwera sawa jewe mbandanye rero ati ko ya minota 2 wasavye sivyo reka mbandanye kayo nisoze sivyo gusa nyene wakoze reka ndakugeze kuri portail okay merci ahubwo shanda kubaza tutarashika muhira hewe uyu musi nahezagiwe urabona
je sinayinzi yuko gusiba dimanche hewe byari bitwarahomba niwe wari uzi yo gusiba dimanche ko ari ibintu bisanzwe biryoshe urahezagirwa bavuga ubutumwa buryoshye ubu sinzosiba uzogenda tujane mana nzira tuzurazi uhezagirwe nawe mu bandi nk'abandi rigamba ni hari icyo twitwara kujyana hewe shana ari narahombye n'ukuri ubu uzogenda tujane ahubwo hari intuje hari ikintu byanyibukije byanyigisho hewe ndakubaze ujya munsi wa mugenzi wanje tuzana na muhira niko iki nabonye umengo uramwanka umenga ntiwabyakiriye neza my dear gezaho utanga ibintu bya bijya tubyihoze iyo dose tuyubike sishaka no kubyumva sishaka kubyumva hewe urumva witonde bagenzi banje turabubaha nkuko ndakubahira abagenzi bawe ndakubaze wabuze abandi bantu mugendana wabuze abandi batipe musohokana ameze neza mugufi umuntu mana sinzi umva ndarambuze ndumva arashije mba numva mana Constance n'ukuri ariko Chastese ivyongeye bya n'umwana mwiza n'ukuri none ujya mugenzi wanje umwankiriye maze kuba n'umunyamuryango umwana w'indero iki je simbona igituma umeze uko wewe inzi cyane kandi ujya basibisa nkuko yamaze kwinjira no muri famille wacu nabirambiwe rero sister nabirambiwe vraiment ivyo ujya mugenzi ni mu abagenzi birabaraba ahubwo tunatahe shaburica dutahe umutima muto dutahe ujya mugenzi wawe nawe n'umugenzi wawe Nisawa mtamba. Meze neza. Impuzu zanje. Ntumba reko utarayiheza. Acha hivyo wewe. Mana y'ubukiro mwana. Hina. Ako ikusikemeza uko. Nyaruka impuzu yanje hama ndagamera yawe. Ako imyaka yose tumaranye. Undakorera kukanyuma vraiment n'isoni. Biga ntumwa bayigute. Kandi ateye niko mumeze. Nahanda kwize nango sikumeze gusa nambona. Nico kim? Abateri niko tumeze. Uko nyene urabisuye. Umva. Nzaya amahera yawe nawe umpe impuzu yawe. Gashangorera abafisa amahera wewe byarakunaniye. Byarakunaniye wala. Ariko amahera namadaguha ni uhora yampa wewe. Nkeneye impuzu yanje kandi nyarukiritse sisara kandi amajambo menshi. Impuzu yanje. Nta kuntu impuzu yimarana amezi abiri. Ubu ndakubwira wa mukobwa. Urazi nisi tumaranye wewe. Urazi nisi dukoranye. Sawa. Kandi wa mawangoyi. Ibyo by'imisi twabihebye mpereza impuzu yanje ndaguha amahera yawe. Wamwigeze kubera iki muza mukazi? Ubwo umukora izindi mpuzu je wanje utarayiheza imaze amezi abiri nakuzaniye amahera nanje umpe impuzu yanje. Rero no munsi ubanye ko je wipanze tuza umvuruga kandi n'amanyama menshi. Burya wondindira nkahezi zo ndiko ndakora. Ngo wese noyigo. Heneye impuzu yanje. Imisi yose we njye wa mungora. Urazana amahera wasigira ku mahera ukagenda n'amahera yiwanje ideni rikamara amezi abiri canka 3 ndiko ndakurindira kuno munsi rero ko waje hakiri kare wishimye ko wazanye amafaranga uje umbwira ati ngo nipe ngo yangu ndaguhe impuzu yawe none izi z'abandi no sikubera kino zikora nkazihera hanyuma nawe ugashikira uzusigaranye amafaranga ngana gute kwanza uraza amafaranga usigaraniye ko 40 40 nayazanye 40 nayazanye mpereza impuzu yanje cyangwa ushaka ngume ngadukorana tena ati 40 byawe rero mpereza impuzu yanje hari ikindi nawe dufana cyangwa ngume nishaye ngaho mpaka sawa ushaka makazi mpereza impuzu yanje hama ndaguha 40 byawe nyarutse nkeneye impuzu yanje mu byo 40 byawe ndabigura amara samu ubona ushaka impuzu yawe gusa Muza singi. Sari asiga kantu gato ariko ndiri. Akumufuko. Nduru kamenga wamaye amamiliyoni kandi uzi ko yasigaranya ariyo menshi ni wamaye shabakiriye nkawe then kuri kumanzo guheba impuzu yawe ubona ko ariyo noca nicariye imisi yose ahubwo no munsi ningeyo uje kare
naje nta burofu rama impa simpejeje ntukoresheje kiboro vyimpa impa hina abona ko areje no yarondera ura umbiriza so ndayitwa ima si 40,000 40 fambiyo bona do that hey mama najua katusi ni nani ukuna jishika mu kichwa uko ifata mu kwizuru impa amafaranga namba ari mu izuru yamyire rero yampe namba ari mu zuru yamyire uyampe iyi telefone ndayitwara nawe akiri impunzi yawe ayo munsi wazaye amafaranga yanjye nuzo uratwo dukora n'amahera yawe basingende ndaro fuga kinywa ndagusavye nuko uratwo dukora imisi myinshi telefone wa mungo uno munsi rero uje wigize chef tene aha rero na jewe tayiri ukuri mbabari ataye basi nzorondera amahera yawe ndayakuzane ndagusavye dukora imisi myinshi ndagusavye jera bunuza wibabura ngo amafaranga yawe nayashota amafaranga iyana ari he oya we byarakugoye sanze ndakuzi ndakubwiza ukuri we byarakugoye kujya untevya ukamara amezi 2-3 utamaye amafaranga yanje uburabaje ngo mwinangiriye netato na mieza enjoy isimu uzuza kwigomboza ne kandi mirongire gusa ubuzuza kwigomboza mirongiyo mirongiyo bitora ngaho nzanye amafaranga kwanza gusi mirongire ni mirongiyo iyo 50 senkani isoto bakwica batakwica muze je byose navyumvirije ariko urabona kwiyekana n'umwana wawe raba ingene uwo mureka kagenda hano kazuzana amafaranga na cyane ko atari rimwe cyangwa atari kabiri mukorana uyu mukobwa ubuze ngo turamenyeranye uyama yangoye arantwara idena kamera amazi 2-3 uno musaje yivyimbishije iki nibiki ariko ngo amafaranga amera ni 40 na yami impuzu nayihejeje 40 gusa nta kindi je ndondera hanyuma naho hozande amahera ntayaronse iyi telefone sindamuha ndakureye je sanzwe nubaha abantu ariko umuntu yagacira kwisoni nagira mbwira ko ndaje ngarariza ndumugarariza muzi ni 40 gusa yes iyi arakwi Barakwiye Nakwiye ndahende hagati ya mwebwe akira ariko uzofuka muzamwiye wababona mu kwa mwashi zamugira ibyo mugira gusa zamurondera abasheri nanga kubwirwa rofi mwemera rofi Sawa. Oh my gosh. Ndagize inzozi mbi ndarose nabi mana we. none habaye Ese ndaryamye ko ndarotse mana data. None ibintu mboneye muri ritiro. Sigaye ndicuza impamvu naryamye. Sigaye ndicuza. Benda kubaze. Ibyo mugenzi wawe ADC nashaka kumurongo nyene none umushakira iki habaye no ndagusavye mbwire ari ibintu nakubwiye burya mugenzi wawe ari ibintu byinshi yamfashije byinshi yansufashije ikintu kinini nanje nawe ubwanje naratahura none umushakira shaka kumusaba imbabazi shaka no kumushimira ku bintu byinshi ikintu nakigiye yankoreye kandi naramusuzuguye naramufashe nabi nukuri numva nawe nzi amahoro numva shaka kumusaba imbabazi none ko ari wamusabye imbabazi kandi ndabizi yuko yaziguhaye ukaba ari umaze n'iminsi umwubaha cyo kindi cabaye n'igihe canke kandi nyene mbaza iminsi mbona umenga we ntumeze neza habaye iki bimeze gute no sister nta bindi ndamushakira gusa nyene
hari ikintu nashaka kumubwira apa ibyo byose ndabizi ko byabaye ndabizi ko namusabye imbabazi akambabarira ni n'umwana mwiza ariko hari ikindi kintu namushakira. none by'ukuri petit sœur habaye iki kudashaka kumbwira? No, nimba udashobora basi kumfasha kuri iyo serivisi ndagusabye tubyihoze basi tubyihoze. Bana we ariko baby turagiranye ibihe byiza muri iyi minsi. Yes, of course. Ukuri ndishimye mwe ntokubwira. Aje ndishimye no kuri numva meze neza, umutima ari mwiza. Ibintu byose ni sawa tu. Yego kweli. Nanje ndishimye. Nanje ndishimye mu bisanzwe biraryoshe kugira ubugenzi mwiza. Mwumvikana mukagirana ibihe byiza mu bisanzwe abantu bose bari bakwiye kubaho nk'uko. Mu buzima buryoshe. Sizi ngene nokubwira. Byukuri ibihe nk'ibi nta mafaranga cyangwa nta kiguzi na kimwe cyoshobora kugura ibihe nk'ibi. Nta kintu na kimwe wotanga kugira ngo ibihe nk'ibi biboneke. Nukuri sinarenze ko wowe twagana ibihe nk'ibi bivaye n'iminsi yari yaciye. Sister wawe niwe yari inshuti yanjye magara, ariwe twari dufitanye ubugenzi bwa hafi na hafi. Ariko wowe tumaranye amezi 6 ari wa musimbura. Nukuri ndagushimira cyane kuko muri aya mezi 6 twagiraniye ibihe byiza kandi biryoshye. Rero nanje birantangaza. Ni kuri muri aya mezi 6 tumaranye twagiranye ibihe byiza nk'uko wabivuze nk'uko twamye tubivuga, ariko vraiment sinifuza ko byoherera ngaha. Ndifuza yuko twogerana kure, ndifuza ko mbere umufasha nukuri nakubonye nk'ikintu kiziba. Nifuje yuko uwo mbere umufasha wo muri kazoza kanje. Ndagusabye. Stacy, mu mezi 6 tumaranye, amezi 4 niyo twagiraniye ibihe byiza. None umaze amezi 2 umbwira iryo jambo kubera iki? Era imbere yacu haracyariho urugendo rurerure, uracari kwishuri. Please bedi ndagusabye, nukuri sinifuza ko bwoherera ngaha. Please nyemerera, ndifuza ko mbere umufasha wanje ibihe byose. Ndagusaba nyemerera. Stacy, ntuhogoye n'ukuri, ndakumva neza ijana ku ijana kandi ndanagutahura, sibyo? Erega Stacy, nanjye ndagukunda kandi uri umwana mwiza cyane, sibyo? Ariko utahura ibyo mpora ndakubwira. Kubw'ibyo rero reka tuce tubirekera Imana, sibyo? Stacy, Ça va? Kariyo? merci. Uyu munsi byase kuruhuka. Kazi kakurembeje. Yego matanga. Byase kuruhuka. Nyine nshaka mbona asa neza. Reka shanda gufite andi makuru mashasha. Amakuru? Yakanze andondeze shana irosu. Wow. Kugeza roni. Bafite we hazosha, urabona? Ndakubona rero. Mwana we ndaguhabye. Mwana urakoze. Sidayibona regera uzobute salvetite. Tubibona. Ubwo waje kuri ba yaje azaba rumwe. Tubibabi. Hewe. Ana kongira ngende. Ze witware neza. Genze neza. Kandi ndagukunda cyane, twabanye neza. Baye ndabikubwira hakiri kare umwanya ntaragenda, gusuba imenye uzubigendeko. Sister, ibyo kurambwira ndabitahura cyane.
niyo mpamvu nguma nitaho n'isuku n'iki byo mu rugo ko nijo ndasigaye njenyene hanyuma mama nzomwitaho na papa nazo so aguma nyidogera nzogendera ku ndero nziza ndabikwemereye byaba byiza cyane ahubwo hari ico nari nibagiye no Eliane uyu ni Bedis agomba agira mariage ibi mbonye nukuri cyangwa sivyo nukuri nari kumenga uci bihinduka amaso ntubwiye ko ibi nari uyu ni Bedis agomba agira mariage my god Eliane mgize ukuri ni Bedis ni biki none habaye iki ntushavurire siniyumvishe ko byo bari azogira amayaje 28 nanje niyo 30